Je voudrais maintenant saluer toutes ubu nagomba kuramutsa les assemblées aux amakoraniro yose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika qui peuvent nous entendre. ashobora kutwumva n'ubuhinga buteye imbere ubwo twaronse biciye kuri Mwene Data Peregrine uwo muri Texas. Amakoraniro arashobora gukurikira buno butumwa bwiza muri Amerika yose mu gihe kimwe. Turabarungikiye rero indamukanyo zacu mu burengerazuba, mu Vancouver, Mexique, Los Angeles, imigwi yose ikoranye i Shreveport, Arizona, abo bose barindiriye hariya ukuza k'umwami, abo bose abari Tucson, abari Sierra Vista, abari New York, abari mu gihugu cose. Mwama bahezagire mwese. Twokwifuje yuko mwoba muri hano muri no joro mu gihugu ciza cyo muri Louisiana. Yego murazi i New York barabatwenga hari ayi kubera ukungene muvuga icyongereza. Ubu rero Mwene Data Branham ariko asubiramo ingene bavuga icyongereza hariya muri New York. Ibyo rero nanje birandyohera, nanje kuri jewe ni icyongereza cy'ukuri. Sinshaka kubabwira icyo ari cyo cyose, ariko ndizera yuko mfise byinshi nsangiye namwe. Mu gihe cyo gusangira ibyo kurya n'abadandaji b'Abakristo bavuze bati turaza kuririmba rero ururirimbo rw'igihugu. Nibaza rero igwi wacu muri Kentucky nico conyene narinzi ururimi rw'igihugu. Rero ndabarungikiye uko bimeze kose indamukanyo zanje. Ndizera yuko ubutumwa bukwiragizwa busubirwamwo buzoshobora kumvikana kandi n'ahantu hose ahari bajya abadandaji b'Abakristo. Ndizera yuko bamaze gutambika mikrofone zabo. Ndizera ko igikorane cyose cyo mu ijoro kizokwiragizwa hose. Ubu rero musengere kubwo ikoraniro rya hano kuri Mwene Data Yakobo, ndabasaba mungirire ubuntu uno munsi. Ni ubutumwa bw'ugushima butagenewe gusa ikoraniro rya hano, ariko bwagenewe bose mu gihugu. Nibwaba burebure burimo inyigisho, ndabasavye muze gukora icyo nama nkora iminsi yose. Nimwarya umukate mugasanga harimwo igufa, ntimuce muta uwo mukate wose, muce muta iryo gufa, mubandanye kwirira iyo gato. Nico kimwe n'ibivugwa mu butumwa bwiza. Nihabamwo ikintu muri buno butumwa icyo mwumva mutamenyereye, Mwene Data Jack yama anyugurura umuryango ngo namenza. Nico gituma nama numva ndi imuhira. Avuga ati vuga ibiri ku mutima wawe. Hariho n'abandi bavuga butumwa n'abandi batemeranya n'inyigisho, ariko uko bisanzwe bimeze simvuga ubutumwa bwo mu nyigisho iyo ndi ku ruhimbi rw'undi Mwene Data, ariko gusa iyo ndi wanje. Ariko ndabibabwira imbere y'igihe ninavuga ikintu runaka icyo mutemeranya ko nanje mumenye munsengere, mumenye ko ari kutamenya. Ubu rero turugura ijambo ry'Imana. By'ukuri hariho imirongo myinshi nagomba kwisunga muri ino joro. Ndazi yuko iyo nza hano ubwa mbere haraheze nk'imyaka 20 sinari nkeneye kwandika imirongo, ariko rero ubu ntegerezwa kubikora kuko murazi ubu mfise imyaka 25 ugwije kabiri. Nico gituma ntegerezwa kwandika ivyo ngomba gusoma. Mana iduhezagire mu gihe dusoma icyete cy'Abaroma igice c'indwi
nagomba kwigisha ibyo nk'uko ari inyigisho yo kuyinga. Abantu benshi barahagaze. Nagomba kandi kuramutsa abatwumva bari i Jeffersonville. Hano abantu baruzuye, bamwe barahagaze ahantu hose, bahagaze begamiye impome. Abantu bose bashoboye kuza ngo bumve ubutumwa. Nk'uko maze kubivuga, ibi tuza kubyiga nk'inyigisho idasanzwe, nta n'umwe bibyerekeye, ariko bibwiwe ishengero rya Yesu Kristo. Nifuza kubabwira ibyo byose kuko ndizera yuko ukuza k'umwami Yesu kuri hafi cyane. Kandi ubu rero turi imyaka 20 hafi gusumba uko twari hano imyaka 20 aheze. Habaye ibintu byinshi cyane guhera kiriya gihe. Ni gute turindiriye ukuza k'umwami mu runganwe rwacu? Ntiturindiriye ikanguro, oya, turindiriye ukuza k'umwami muri runo runganwe. Rero mu Baroma 7 baza ko mwese mwugure Bibiliya zanyu mu gihugu hose, kuko buno butumwa bumera nk'ubusa n'ukwabirana n'ukwahukana, ariko siko bimeze. N'ubuhanuzi kubw'ishengero ry'iminsi ya nyuma. Dusome Abaroma 7:1. Canke bene data, ntimuzi yuko ibyagezwe biganza umuntu akiriho? Mbwiye abazi ibyagezwe. Murongo wa 2. Kuko ibyagezwe bihambira umugore ku mugabo wiwe akiriho, ariko umugabo wiwe yapfuye, umugore aba ahamburuwe ngo ntaganzwe nawe. 3. None rero umugabo wiwe akiriho yokwabigwa n'undi mugabo, yokwitwa umusambanyikazi. Ariko umugabo wiwe yapfuye ntabakiganzwa n'ibyagezwe, bituma atoba umusambanyikazi, naho yokwabigwa n'undi mugabo. 4. None rero namwe bene data, gukoranywa n'umubiri wa Kristo kwatumwe mucika abapfuye ku byagezwe, kugira ngo mwabigwe n'uwundi, niwe yazutse mu bapfuye, twamire Imana imbuto. 5. Tukiganzwa n'akameremere kacu, ukwifuza kw'ibyaha k'uburyo bwinshi kwazanywe n'ibyagezwe kwakorera mu mibiri yacu, kugira ngo twamire urupfu imbuto. Ariko noneho ntitukiganzwa n'ibyagezwe, kuko twapfuye kucamye kidufashe. Nicyo gituma tuba abagurano, dukorera mwemu adukoresha uburyo busha, tudakoreshwa bwa buryo bwa kera bw'inyuguti. Mana, turizera ko ari ijambo ryawe, si inyuguti, oya, nta na kimwe corengana kiretse yuko byose bisohoje. Turizera yuko umwami wacu yavuze mu byashe Yohana 22:19 ngo umuntu wese azokoramo ikintu runaka muri kino gitabo, canke azokongerwa ko umugabane uzokugwa mu gitabo c'ubugingo. Nitubona turabona iyo abantu bagoreka ijambo nk'uko Satani yabikoze hamwe na Eva. Ijambo rimwe ryagwishije abantu bose, ijambo rimwe gusa ryongeweko. Hanyuma turabona hagati mu gitabo, Mwami Yesu Kristo wacu araza, aravuga Matayo 4:4 ngo umuntu ntazotungwa n'umukate gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose risohotse mu kanwa k'Imana. Hanyuma haca haza ukugabisha kwa nyuma mu gitabo cya nyuma cyo mu byashe Yohana,
guhishurwa kwa Yesu Kristo byashoye Yohana 22:19 ngo umuntu wese azokongera ko ikintu muri bino bintu canke azokura ko ikindi kintu umugabane wiwe uzokugwa mu gitabo c'ubugingo. Oh man, turazi ingene turabanyantege nke, turazi yuko atanu ubugingo bugufi dufise hano kwisi. Ntituzi mbega igihe icahe tuzohamagagwa ngo twishure. Oh mwami, udufashe dushobore gushira ku ruhande ibintu byose, dukure mu butima wacu ibintu byose nimwe, dushobore kuraba gusa mu ijambo ryawe dutumbereye, maze umwami Yesu umuzima abe muri twebwe, bishoboze mpemu wawe amanuke yisuke kuri twebwe. Amen. Udusige mu buryo bukomeye kugira ngo dushobore kuba abantu beza nk'uko turi, kugira ngo dutahure neza ibintu bya Yesu Kristo. Mwami, uduhe gutahura igihe n'iminsi tubayemo, mbere no gutegurwa kw'Imana n'ubwoko bwayo muri ino saha, muri kino gihe cijimye icyo tubayemo. Oh mana, udusige, usige atari gusa uvuga ariko n'abumva, twebwe twese hamwe imitima yacu irajugumira imbere y'ijambo ryawe, kuko ugutinya Imana niyo ntango y'ubwenge. Ubiduhe ibyo bintu data, turabigusavye mu izina rya Yesu. Amen. Nifuza kugabisha uko ngomba kubikora bivuye mu mirongo ya Bibiliya nza gusoma hano kugira ngo kubwa buno butumwa. Ugufatana kutaboneka k'umugeni hamwe n'umukwe. Ugufatana kutaboneka k'umugeni wa Kristo ni umutwe w'ijambo. Ubu rero ntibusa n'ubutumwa bwo gukengurukira Imana, ariko dufise amashimwe kubw'ibyanditswe byera byose. Dufise amashimwe ku Mana gushobora kuba tubayeho muri kino gihe aho ibintu byo bigishika mu isi biriko birasohoza. Sinzi, ariko iyo bambaza imbere y'uko isi n'ijuru bibaho, Imana iyo inyereka umugambi wayo wose hamigaca imbwira ati ndagomba kuja kuvuga ubutumwa. Ariko rero ubu none ugomba kuvuga mu gihe icyahe ku isi. Nari guhitamo rero kino gihe nyene. Amen. Ndagomba kuvuga nti nurunganwe rw'izahabu. No kwifuje kuba hano iyo icyagihe yagendera hano ku isi, ariko ndibaza ko kino gihe kirahambaye cyane, kuko yiteguye gutahana ubwoko bwiwe, ariko arategura ubu abacunguwe bose. Mbega amahirwe dufise kugira abantu bariko barahona. N'igihe gikomeye, turarengerwa n'ivyo. Turazi yuko inkuru z'agakiza ziriko zishika ku mpera, inkuru y'isi igiye kurangira, twinjire mu munsi mushasha mu myaka 1000. Rero nk'abizera ndizera yuko hariho imyaka y'ubwami bw'imyaka 1000 y'ukuza kwa Yesu Kristo, azoganza hano ku isi mu gihe c'imyaka 1000. Azoboneka azoza dutahane imuhira, twebwe tuza twiteguye, hanyuma abo azoba yogeje n'amaraso yiwe. Paulo hano atanga igitutu mu byanditswe byera byagezwe n'ubuntu. Rero ni nk'ukwabirana no kwawukana, ni imirongo iyo twasomye tukunze kuyivuga ko gake cyane, kuko mu by'ukuri ni nk'uko umuntu agombye kuvuga ibyo kwabirana no kwawukana. Ariko rero hano harimo ikintu gihambaye gusumba ibyo, gusumba ubu kwabirana no kwawukana. Twebwe nk'ishengero ntidushobora muri kino gihe kurongorwa n'isi
hanyuma ngo tube tukiri aba Kristo, nk'uko bidashoboka yuko umugore yobaho abanye n'umugabo wiwe akaca abana n'undi mugabo mu gihe kimwe. Murazi yuko mfise ibyumviro byanje kuri ivyo, ariko ndababwira ico Bibiliya ivuga nico kuri. Ndizera kandi nibyo mfisemwo ubushizi bw'amanga mu kwizera kwanje ko ibanga rikomeye cyane ry'ubuvugishwa rirahishuwe hano. Ni umwami abishatse, reka rero twinjire ubu mu cigwa neza neza kugira ngo abantu bashobore kubibona mu gihugu cyose. Nasomye igihe kimwe, n'ubu ndasuye gusoma iyo igihe nandika amajambo make kwa buno butumwa bwiza. Ndizera ko ibiteza kuba iby'ukuri. Ndizera yuko yari Mudi niwe nasomye igitabo ciwe, yego yari Chicago hariya mbere. Naho turafise ikoraniro riko rirumviriza buno butumwa muri kino gihe, igihe Mudi yasoma igice c'indwi mu Baroma, aca rirukanga mu ibarabara. Umuntu wa mbere bahuye yamubaje ati, oh, urazi ubuntu, grâce, ati ubuntu bw'Imana, ati grâce. Murabona, yararengewe igihe yabona ico ubuntu bwakoze, nk'uko bwatubohoye bukadukura ku byagezwe. Mbega ubuntu bufise akamaro akahe mu buzima bwacu. Rero misi yose nkunze kuvuga nti igihe nzoca hariya ku rundi ruhande hakurya nzoririmba rero ukundi gusha iyi ndirimbo ngo, oh, mbega ubuntu butoserangurika bwankijije, ubuntu butoserangurika. Murabona, oh, ni kubw'ubuntu twakijijwe, si kubera tushobora gukora ikintu runaka. Oya, ico twokora cose ico ntigiharugwa, nta kamaro gifise. Ni kubw'ubuntu twakijijwe kubwo kwizera. No kwifuje kongera ikintu runaka hano, kumbure mvuge neza ishengero ry'ukuri ryagiriwe ubuntu. Murazi Bibiliya irabivuga ko mu cete cabwiwe abatoranijwe. Rero batoranijwe muri benshi, nico bisobanura ijambo gucagugwa, kuba intore. Niko bimeze no ku mubiri wa Kristo, ni ugucagugwa, ugutorwa. Kiriya gihe Imana yatoye Mariya ngo isoze ijambo ryayo muri Mariya. Ndizera yuko mutahura ivyo turiko turavuga. Kugereranya uko niko ndabereka, kutwereka ubufatane hagati y'umukwe na Kristo. No kuvuga uwatoranijwe intore hamwe nawe, amugarura, amusubiza aho yahoze. N'ingene ategurwa hano biraboneka, bafatira ku rugero rw'umugore. Iminsi yose umugore ni igitutu, ni nk'ishengero, umugeni wa Kristo. Murabona hano turabona umugeni wa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Iminsi yose mugavye, imuravye neza imero n'ukungene abagore bifata, murashobora guca mumenya rero aho iryo koraniro aho rigeze. Ukugabisha nk'uko womenga ni kuboneka neza, ariko ni ubutumwa ngomba gutanga buvuye ku mwami. Nimwaraba byose mu mubiri muzobona neza ubufatane no mu by'imwemu. Nimwabona ingene abagore bifata mu isi, mugabe ku buryo amakoraniro ariko aritwara mu buryo bw'isi. Muce mugaba rero, nivyo niyo nyifato ya ekleziya, y'amakoraniro. Mugomba rero kugaba kuri ayo makoraniro. Murabona menshi nayo yiyita ngo n'umugeni. Nimunyemere ndabisubiremo hano mu ikoraniro Nyakarambi, ntimwumve mumerewe nabi, kuko ubu ndiko mbwira bose mu gihugu cose, abo mfata ngo ari ntore, abatoranijwe. Nimba hari abavuga butumwa batavyemera, muceceke, mugabe, mwumvirize.
murabe iyo mubona abagore bitwara bagakora ibintu byose bagombye neza neza nivyo iryo koraniro riba rikorera kora mugabe rero ubu iyo umugeni w'impwemu abayeho mu ikanguro ry'iwe igihe agarutse ukundi gusha agasubira kwiyuzuza n'ijambo murabona igihe nk'icyo ubutumwa buba bwarungitswe ngo buhamagare umugeni ni ukuvuga abatoranije kuko nk'uko isi yumva wa mugwanizi wa mushukanyi wa kera kubera atumva ijambo ry'Imana niko biba bimeze naha ishengero ry'umubiri hamwe n'abavugabutumwa bize b'umubiri baca batera umugongo ijambo ry'Imana kuko bagize ubutumwa bwiza bw'imibano ni gute rero ubona abagore mu ibarabara nivyo baba bari mu makoraniro ariko ni gute none bitwara baratakaje ibyiyumviro byabo by'umuntu muzima bameze gute basubiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amadini basubiye i Roma bihuse ibyo byari byaravugishijwe nibyo biko birakoreka uno munsi ariko birameze gute ku ishengero ry'imwemu ujya w'abantu bahamagawe batoranijwe mu ikanguro ryose babaye intore abo bantu bahamagawe ngo basohoke mu gihe cya rite hanyuma n'igihe cya wesire niko byari bimeze no mu bapanekoti igihe batangura hanyuma baca barihuta basubira inyuma hanyuma abasigaye bama biyunga n'ijambo ry'Imana murabona abantu bategerezwa kuba biteguye kwakira ubutumwa butanzwe n'Imana hanyuma biyunge nabwo bihuze n'ijambo ry'Imana murabona ni gusa ariko n'abatoranijwe nibo bazobikora abandi ntabyo bazokora niko byanye bimeze mu gihe cyo kwa Martin mu gihe cyo kwa Wesley ni nako byanye bimeze mu kanguro ry'abapanekotiste murabona abatoranijwe muri kiriya gihe nibo babimenye abandi baciye bikorera amadini baca bakurikira izo nzira n'isi mugabe igihe Imana igerageje gushira abantu ngo ibahuze n'ijambo ryayo irungika ubundi butumwa bushasha butoto kugira ngo ibamenyeshe ibiriko biraba yego nivyo murabona turabibona mu ngo mu miryango mbere rimwe na rimwe ibintu biba bimeze neza mu ngo mu miryango hama hagacashika ikintu runaka uko bivugwa mu majambo asanzwe ngo simvura gusa igwa ariko izari nyinshi byose biza nk'uko bimeze ku munsi ku murango no mu ijoro hanyuma ikindi kidasanzwe kikaza hano umuhanuzi aravuga ngo umugore ntashobora kurongorwa n'uwundi mugabo kiretse umugabo wewe apfuye umugabo we wa mbere akiri muzima ntashobora gusubira kurongorwa n'uwundi nta kuntu na kumwe ateza kuguma wenyene kugeza ugihe umugabo we wa mbere akiri muzima asubiye kurongorwa n'undi mugabo yitwa umusambanyikazi aha rero ndiko ndayivuga mu mubiri kugira ngo twerekane iby'imwemu kuko iyo umugore akoze icyaha nk'ico aba aciwe ku iteka kuba afise abagabo babiri bazima mu gihe kimwe aba yaratakaje uburenganzira bwiwe imbere y'Imana n'imbere y'ijuru aba yiswe yacitse aba yatawe hanze y'inzu y'Imana ni nako bimeze ku ishengero igihe agerageje guhuza zanemera n'ijambo n'imitegekere ntibishoboka kuba yoba ari rya Kristo ngo ribe iry'isi oya mutegerezwa kuba mwarapfuye canke ni kimwe cyane n'ikindi ntimushobora kuronka bibiri rimwe ntimushobora kuba ababiranye n'ikoraniro hanyuma na Kristo kuko kimwe kigwanya ikindi rimwe na rimwe bavuga ngo nizera ibi ibisina byizera nimba muri
nimba mwararongowe na Kristo. Kristo ni ijambo, niko byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ngo jambo yamyeho hambere na mbere yari ijambo yabaye ijambo. Kristo niwe jambo rizima, niko yarari, niko ari, niko azokwama iminsi yose. yamye ari yari ukugaragara canke imero y'Imana, umwana w'Imana, kandi umwana wese agaragaza ise, nk'uko namwe mwari mu mafyigo ya baso, mu mubiri wa baso wanyu. Murabona, imbere y'uko muba ngaha ntimwashobora gufatanya nawe kuko ntimwari bwahaboneke, ariko hanyuma igihe mwavukira muri ino si mwashoboye kuganira nawe, muca muraza hano, muza musa na so. Uko niko muba umwana n'umukobwa w'Imana. Murabona, imbere y'uko habaho izuba n'agace kose mwari mumaze kugenwa ngo mube abahungu n'abakobwa b'Imana, kuko hano ni ukugaragara kuboneka kw'ababyeyi banyu, ariko no muri mwemu muri abana b'Imana, kuko mwarose ubuzima buhoraho bw'Imana. Amina. Murabona, musa n'Imana, musa mufise ishusho y'Imana, kandi mumaze guseruka hano kubw'ubwiza bw'Imana kugira ngo mufatanye n'Imana. Murabona, nk'uko mutegerezwa mwari muri so wanyu w'umubiri imbere y'uko musohoka, mwari mu Mana imbere y'uko isi ibaho iremwa, kugira ngo mushobore kuba ngaha uyu munsi mu buryo bugaragara. Ubu rero ni mugabe, ubuzima buri muri mwebwe ni ubuzima bw'Imana. Haleluya. Buri muri mwebwe. Haleluya. Byagenwe imbere y'uko isi n'ijuru bibaho. Imana niyo yabishinze. Ntimushobora kubivanga n'amadini na za nemera hamwe n'ijambo. Oya, ni kimwe kigwanya ikindi. Nico Satani yagerageje. Murabona igihe yazanira isobanuro yiwe Eva ngo Imana ngo yarabivuze, avuga ngo ntimuzopfa. Eva arabyemera. Itandukanye 3:4. Niko bimeze n'uno munsi. Amadini yatandukanije abantu n'ijambo ry'Imana. Yesu ntiyavuze mu gihe ciwe muri Matayo 7 ngo mwubaha imigenzo y'abakera, mwatituye ijambo ry'Imana. Murabona, mukoresheje amabwirizwa yanyu n'imigenzo, bakuye ubufatanye bw'abantu mu muhemu w'Imana yiteguye gusiga ijambo ngo arihishure. Abantu batandukanijwe n'Imana n'amadini n'isobanuro z'ijambo ry'Imana. Murabona, ibihe byose Imana iminsi yose yamye ikora ikintu runaka. Mu bihe byose Imana yamye ifise ijambo isohoza. Murabona, ni nako bimeze mu gihe cacu, nk'uko umubiri w'umuntu wubatse, igikorwa c'Imana casohoreje mu bihe. Murabona, mu isezerano rya kera Imana yarihishuye nka Yehova. Murabona, Imana Data, iyo Mana nyene niyo yihishuye nk'umwana muri Yesu Kristo. Iyo Mana nyene uno munsi iri muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, ariko ya Mana nyene ukugaragara gutatu kw'Imana imwe. Murabona, igihe cyose mu rungano rwose Imana yagena ijambo ryayo guhera ku ntango. Murabona ingene mu kurema Imana yabanje kurema ubuzima bw'ibiterwa, hanyuma ibikoko, hanyuma irema abantu. Yagumye iduga. Nivyo Imana yakoze n'ishengero kubwo gutsindanishirizwa mu gihe cya Riteri. Nuko umugeni yarahamagawe ngo asohoke, akugwe muri byose, abandanye gutera intambwe. Igihe cyose haba gutangaza ijambo, barinjira cyane mu byanditswe gushikaho umutwe Kristo agaruka. Rero ni ishengero ni nk'umugore yiyunze na Kristo, ntiyosubira kwiyunga n'ikoraniro canke
n'ukwatura ibintu runaka oya yiyunga na kimwe cyangwa n'ikindi ntashobora kwiyunga na bibiri mu gihe kimwe kigwanya ikindi kimwe cyarungitswe n'Imana ikindi cyakozwe n'abantu ijambo ry'umuntu ryose ribe ikinyoma ijambo ry'Imana ribe ukuri. Abaroma 3:4 nk'uko ibyagezwe n'ubuntu bigwanyana niko n'ibyo bibiri bihanganye. Murabona ugerageje kuvanga ibyo bibiri uba uciye ku iteka ryo gusambana. ni mu byibaze mwebwe ab'i New York, mwebwe muri Arizona, muri Amerika yose, ni mu byiyumvire ko Imana ibivuze hano ngo umugore niyabana n'abagabo babiri bakiri bazima yiswe umusambanyikazi ntiyoshobora kwinjira mu ijuru. Oya, Imana mbega yo gutwara umusambanyikazi hanyuma ikiyunga nayo? Oya, abana bayo niba abasambanyikazi mbega baba batandukanye. Aho rero ntibibyagwa ufatiye kuri indi ntibibyagwa imbere y'Imana kuko bivanze n'isi. Mbega ishusho hano mu gice cya 3 mu byashowe hana mu ishengero rya Laodikiya murabona uwo mugwi wavanze w'amadini ukonje w'akazuyazi, ariko bifata nk'uko ari abakristo bahakana ijambo ry'Imana, bafise ijuru yo kubaha Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo. Nico umuhanuzi yavuze. Kwabirana niyo rwego rwa kera hano mu isi uhereye mu murima wa Edeni. Umugore yaronse ingeso, yahawe ingeso adategezwa konona. Nta gikoko na kimwe cy'ingore coshobora gusambana na kimwe canke ngo kibe igishirasoni, ariko Imana yari izi yuko umugore azorwa kuko nta gikoko na kimwe coba igisambanyikazi. Yaba Eva yari mu kuremwa kw'inkomoko ntibyari gushoboka, ariko ubwa mbere yasokowe muri Adamu. Rero ubu Imana yamujeje ikintu runaka, ategerezwa kukigumya, afise ibanga. Iryo adategerezwa abikoze aba akiriye kwiteka ubuzima bwiwe bwose, naho yobikora hanyuma akababarirwa ntaca atsindanishirizwa. Nivyo arashobora guharirwa ariko ntaca atsindanishirizwa muri buno buzima. Oya, nivyo yego nigo arashobora guharirwa ariko ntatsindanishirizwa. Umubiri wiwe yawuhawe n'Imana, ategerezwa kuwegurira Imana. Nta nyoni, nta gikoko, nta na kimwe, nta gikoko c'ikigorekazi na kimwe coshobora kuba nkawe. Umubiri wiwe uko niko wabaye inyegu, kuko utegerezwa gutanga ubuzima bushasha muri ino si. Nico gituma ubu mubiri yawuhawe, yawujejwe. Rero mwebwe mw'abanyayiteolojiya mwe nimwabona ivyo, ni ubwoko bw'umuntu bwose bwononekaye, kuko yari amaze kubyara amahasa ku ntango. Igikorwa kimwe abantu babiri canke imbyaro zibiri. Rero turabona yuko ivyo yabijejwe n'Imana nk'uko abaye inyegu, ntategerezwa kuvyonona. Reka rero ndabereke uko bimeze ku ishengero. Nabivuze gusa, murabona ndiko ndabwira ishengero hano na Kristo. Rero ivyo yabijejwe kugira ngo atange ubuzima. Umuntu
ni igitwazi c'imbuto, ariko ubuzima iminsi yose buza buvuye mu Mana, buvuye ku Mana. Ntaco bitwaye uko bimeze, nubwo bwaba bugoretse, inkomoko y'ubugingo y'ubuzima ni mu Mana, buva ku Mana. Ubu rero nagomba kuvuga ibintu bitatu hano. Iminsi yose mugumye muri mwe mu ishengero. Hano ndiko ndavuga umugore nk'uko byanditswe hano mu Baroma 7, afise inkomezi mu ibanga yahawe n'Imana, adategerezwa gutobanga. Umugore wenyine washobora kubikora, nta wundi muntu n'umwe. Yarose ico umugore yahawe, izo nkomezi, ubwo bushobozi. Akoze ikintu kibi, ateza kubyaturira umugabo wiwe. Hanyuma ishengero naryo mbega imbere yose riri imbere ya Kristo teza kwaturira Kristo, rikamusaba imbabazi. Nuko rero nimba yabanye n'umugabo we imyaka 10 agakora ikosa, afise ibanga yahawe n'Imana, ategerezwa kugaba, gucunga kw'iryo banga nk'uko byari bimeze mu murima wa Edeni, kugira ngo avuge ngo ego canke oya. Ni impano yahawe nk'umugore adategerezwa konona. Nimurabe ingeso ngene yifata imbere y'abagabo. Igihe abagabo baraba abastari bo mwisenema bakabona ibintu runaka, akibaza ngo umugore yitwara gutyo, afise ingeso mbi, naho yo bameze neza, abaciriwe kwiteka. Murabona, mu gihe umugabo agumbiriye umugore, aba mu buryo runaka yamaze gukora ubusambanyi, yego nuko bitangura. Ivyo bintu byose biteye ubwoba, byavuye i Hollywood bigakwiragira. Ntibitangaje yuko abantu byose byononekaye gushika mu nyumviro. Murabona, havugwa ngo niko bizaba bimeze mu minsi ya nyuma. Iminsi yose mugumye mu mpemu ko ishengero mbega ajana niki, agumbira iki, asoma iki, yakira abandi. Murabe mu nyigisho zose, mu gahunda zose z'ubushakashatsi, ibyo byose binyuranye n'Imana, binyuranye n'ijambo ry'Imana. Iterambere ryose ni rigwanya Kristo. Kwigisha kose byose bitera bigana kugwanya Kristo. Murabona muti niko bimeze, yego niko. Imana izoronka iterambere ritarimo urupfu, ritarimo ibyo bintu byose. Izoronka rino terambere rya none byazanywe na Satani. Ibiriko biraba byose byavuye kuri Satani, ibiriko birakorwa. Rero umugore arafise ikintu runaka kibanga. Kubera abagabo bitwara gutyo imbere y'abagore, ni ukubera abagore nabo bitwara uko n'impuzu zabo zibafata n'ibindi. Ntaco bitwaye ico yovuga cose, naho yoba yubaha umugabo w'imbere y'amaso y'Imana, ni umusambanyikazi nimba yitwara gutyo, kuko handitswe ngo muri Matayo 5:28 ngo umuntu wese arabye umugore amwifuze amaba amaze gusambana nawe mu mutima. Nimurabe ndaba ibiriko biraba mu isi. Yararose ibanga ryubashwe, ategezwa kurikoresha kugira ngo arikoreshe mu buvyeyi kubw'umugabo wiwe. Rero mu bisagara bimwe bimwe barategura iminsi mikuru ihambaye, hama abantu benshi, imigwi y'abasenzi bakajayo bose baborewe, hanyuma bagafata imfunguruzo zo mu vyumba bakashira ahantu mu nkoko, hanyuma umwe wese agacafatamwo imfunguruzo atwara, hama agacatwara n'uwundi mugore yihitiyemo cyangwa umugabo yihitiyemo ngo baje kuraba barasambana. Bega imyanda! Ishengero naryo ni ribi, rirasambana n'ibintu byose rihuye navyo mu gihe ryategezwa kuguma ku ijambo ry'Imana. Ibitabo
ibitaro ni byiza, kwigisha ni byiza, byose ni byiza, sindiko ndagwanya ibyo byose muri rusange, ariko murabona dutegerezwa kwambara, kwiyambika, kuko impuzu ziriho guhera ku ntambwe. Twari dutwikiriwe n'Imana, ntitwari dukeneye izo mpuzu. Ubu rero dutegerezwa kwambara impuzu. Kiriya gihe abantu bari batwikiriwe n'ubwiza bw'Imana, nivyo. Hanyuma yarose icyo gikorwa. Imero y'umugore ategerezwa kuba umwizigirwa ku mugabo wiwe no kurera abana biwe. Urabona, niba mwari mwicaranye nanje igihe abagabo bazana n'abagore babo kugira ngo batunganye ibintu, ibintu byose biba kavuga ngo ibyo bishikira abantu b'isi. Oya, mbere no muri bajya b'amapantekoti, mbere abagabo ntibanaza. Murabona, hari uruvange nk'ubwo. Isi yavanganye n'amateraniro n'amakoraniro mu iterambere n'amamode n'ibindi. Bagiye kure cyane ya pantekoti y'inkomoko, nk'uko umunsi ijoro ritandukanye n'umurango. Hari hantu runaka twagiye kure y'ibintu, hanyuma byose byarabaye umwanda, ni umwijima. Mbega murabona umugore igituma yabaye icyitegererezo kw'ishengero. Turafise inshingano, turafise icyo tubazwa n'umwami. Nk'uko umugore afise icyo abazwa n'umugabo wiwe, niko n'ishengero natwe dufise ibanga imbere y'Imana n'ijambo ry'Imana. Iyo umugore ahitanye undi mugabo bakajana, mbega bimeze gute iyo ikoraniro riteye umugongo ijambo ry'Imana? Rero twaritwararitse gahunda z'imibano. Yesu ntiyavuze ngo genda mwigishe mushireho ibitaro n'amashuri. Oya, yatumwitse kuvuga ubutumwa bwiza. Iyo si cyo gikorwa cy'ishengero. Igikorwa cy'ishengero, igikorwa cyacu ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Twakoze byose bihushanye, twakoze ibihushanye. Murabona, byose byararononekaye, byose byarapanganye. Isi yose nimurabe. Mbega biko bitujanahe? Mwese mwarasomye muri cya kinyamakuru ingene mu myaka ya 20 abantu bashikira, abagore bashikira uguca batarashikana imyaka 30. Nukubera turya ivyamwa canke ibifungurwa byononekaye. None birameze gute kw'ishengero? Neza nisho kimwe, riri muri iyo mero nyene, ni ikigereranyo. Ryahawe ibanga na mpemu w'Imana. Ryakoze iki? Ryarasambanye, ntiryubashe ijambo ry'Imana. Rero kugira ngo ashibure yubahe umwami, ateza gushibura ibigirwamana byose n'ibindi n'amadini. Umuntu akavuga ngo ikoraniro ryaje ryigisha ibi n'ibi. Oya, binyuranye n'ijambo ry'Imana ndabishibura. Bibiri ivuga ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo uno munsi n'igihe bidashira. Mariko 16 avuga ngo ibimenyetso bizoherekeza abizeye. Murabona, mutegezwa kuvuka ubwa kabiri. Kandi ibyanditswe byarabivuga ngo nimugene mu isi yose, mwigishe amahanga yose, mubabwire ubutumwa bwiza, ibimenyetso bizoherekeza abazokwizera. Murabona ingene twateye umugongo ibyo, murabibona. Rero none icyo tujejwe kiri hehe? Hollywood yakoreye iki abagore? Hano mushiki wacu Shadre yicaye hano, n'abandi benshi bagore bari hano bacicaye hano, abagore bakuze baribuka mu myaka yaheze iyo ba mama bacu canke iyo bagenda mu ibarabara nk'abagore buno munsi baca babapfungira aho bugaranira abasazi, kubera bari kwibaza yuko basotse batagira amakanzu yabo. Mbega siko isi imeze? Si isi yose siko imeze? Ubwo bwicanyi bwose nibiko birakorekera mu isi, ibyo byose by'ubusazi. Mbega
igihe kizogera aho abantu bazosemerera babwira ibitandara ngo nimuduhishe ngo nimudupfuke. Isi yose irazimiye. Rero ibintu byose biriko birakoreka gushika ku busazi bwuzuye. Rero muribaza muti n'iterambere. Raba icyo Hollywood yakoreye abagore, yarabakovye, yarabambuye impuzu zabo, n'ubwiza baratakaje ibintu byose. Nk'uko hariho ikintu runaka c'ubwenge n'ibikoresho mu migwi y'abasenzi, nk'uko byari mu mugwi wa Edeni. Umuntu w'ubwenge Satani yarinyegeteje mu ishengero nk'uko yinyegeteje mu murima wa Edeni. Eva yarabeshwe. Eva ntiyagomba gukora nabi. Ntiyabikoze abishaka. Bibiliya ivuga muri Korinto wa kabiri 10 ngo yarahenzwe. Ntibisobanura ko wabikoze ubishaka. Warahenzwe, yarashutswe nawe na televiziyo n'ibimenyesha makuru. Murasoma ibyo bintu byose mukabona nayo mashusho sinema, bakaraba ibyo byose, bakabona n'impuzu mu mangazini. Murabe ibyo bikoresho byose by'ikuzimu byazanywe mu bwoko aho abantu bashukwa, bahendwa, barapfuye ntabyo bazi. Bari kure y'Imana. Murabona ingene batakaje byose. Uno munsi ndagomba yuko mubigabako. Yesu yabivuze ko nimba mugomba kubisoma, Yesu yabivuze yuko ibyo bizosubira kumera gutyo nyene muri ano masaha ya nyuma imbere yo kubambwa. Ubutumwa bwiza bwa Luka 23 umurongo wa 27. Ishengero ry'abantu iruka 23 umurongo wa 27. Ishengero ry'abantu ryinshi riramukurikira, ririmwo n'abagore bishishitira bamuborogera. 28. Yesu arabakebuka ati, yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire, ariko mwiririre n'abana banyu, kuko iminsi izoza bazovuga bati, harahiriwe abagumbashe n'inda zitigeze kubyara n'amabere atigeze konsa. Niho bazotangura kubarira imisozi bati, nimutugweko, n'imirambi bati, nimudupfuke. 31. Ko bagirira batyo igiti kibisi, none icumye bazokigirira gite. Murabona kiriya gihe uno munsi ntibakigomba abana, bagomba imbwa zabo, bagomba ubuyabo bwabo. Ntibagishaka abana. Kubera iki? Alors elles ne sont plus libres. Birababoha. Ibyo uwo muri World nuko ntashaka ivyo. Apfuma basi yibagisha ntaronke abana, ariko ntashaka abana. Yesu yarabivuzeho. Ni muri kino gihe rero niho bazoca basemera bati, mitumba nimutugweko n'ibindi. Baragenzura imbyaro n'ibindi. Ntibashaka abantu. Bibaza yuko batosubira kuba beza, ntibosubira kumera nk'uko bari bameze. Abagabo babo nabo barareka bakabikora. Nabo nyene ntibabaha abana. Yesu yavuze kiriya gihe, yaravuze kiriya gihe ngo bazosemerera ngo mwamitumba nimutugweko. Bariha amahera menshi cyane kugira ngo barere imbwa n'ubuyabo, kuko bahawe kamere n'Imana ngo bagire ico bonsa barera. Murazi ko ndi umuhizi. Igihe hageze mu gihe c'ubukonje,
uruse aca agenda kuryama mu gihe cy'ubukonje cyose, hanyuma ikagenda mu mwobo wayo, murazi ingene ibyara utwana duto, hanyuma kamwe kose ikaza ikaturera ikadushyira nko mu isaho, hanyuma cya gikoko kikiryamira mu kwezi kw'icumi kikazokwibyukira mu mezi abiri inyuma, ikasubira kubona bwa bwana bwayo bwamaze gukura, hanyuma bwiyongera kiryamiye igihe cy'ubukonje cyose. Ntimumbaze ingene kirya n'ingene icyo kinyina cy'ibyo byana kironka amaberebere, ariko rero iyo kidafise bwa bwana butoya ngo kibyare ubwana bwacu, ubwana bwo mu gihe cyaheze buca buza nabwo kwiyongera. None bimeze gute ku bagore uno munsi? Ntibabyara abana, ntibababyarira abagabo babo, bahitamo kwigurira imbwa n'ubuyabo mu kiringo cyo kubyara abana no kubarera ngo babarere mu gutinya umwami. Murabona, bibaza rero ngo ibyo ntibijyanye n'imero zabo, ntibaca biyumva bahuje n'igihe nk'uko ibintu bimeze uno munsi. Mbega ishengero ry'uno munsi siko rimeze. Ninde agomba kubaho nko mu gice cya kabiri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa? Ninde agomba guhimbaza avuga ati aleluya n'umunezero mu ndimi? Murabona, abari mu migwi y'amadini ntibabishaka, baca babirukana vuba vuba, buzuye ibindi bintu. Yego nivyo barafise abanyeshengero, ariko ikibazo ngiki, ntibakeneye ikintu na kimwe kiri mu byakozwe n'intumwa. Ibyo byobashira mu inyigisho zabo n'ibyumviro byabo, nuko bitwara, ibyo byose byogira ingorana. Oya, ntibashaka ijambo ry'Imana, ntibashaka ijambo ry'Imana muri bo ngo ritange ikintu runaka. Ndababwira yuko amahirwe amwe yonyine ni ukuronka ijambo ry'Imana muri twebwe ngo tuvuke ubwa kabiri, atari ibishusho. Muribaza yuko Mwene w'Imana azoreka iyo twe y'abagore yose yamoye imishatsi bisize n'impuzu z'abagabo? Oya, turakeneye kandi cya gikorwa cy'Imana n'ukwezwa n'ukuzuzwa Mpemu yera, ukuvuka ubwa kabiri biciye ku bwa Mpemu w'Imana by'ukuri. None ishengero no munsi riko ritanga iki? Biko ico Yezabeli ariko arakora nk'uko yari yarisize kiriya gihe. Murazi neza ico umuntu abona muri kino gihe. Nimurabe guhera ku ntango, Adamu wa mbere na Eva, murazi neza icabaye hariya. Rero no munsi baravuga ego oya ngo twarapfuye kuri ibyo byose, twaravutse ubwa kabiri, ngo rero twiyunze na Adamu wa kabiri, Kristo ijambo. Ariko nimurabe mukundwa wiwe, uwo akunda, ni ugumya ijambo, ugaca ubona rero umwizigirwa wiwe, uwo icamwa ciwe biravyerekana uwo ari we. Yego, ubu rero nimumvirize neza. Ubwa mbere haza ukuvuka mu buryo bw'umubiri, hanyuma umuntu akavuka mu isi. Ariko uwavyawe n'Imana akunda Kristo, akunda Kristo, arakunda ijambo. Amina, ntakunda isi. Ubu rero nimumvirize neza, abana bariko baravuka baribo urashobora kucumenya se wiwe nimba ari Adamu wa mbere canke Adamu wa kabiri. Murabona, iyo abana bavuka bakavuka mu ikoraniro, ibyo rero biba nk'uko byabaye muri gihe cya Pentekote, ntibyo bitandukanye. Murabona, kamere k'umwana asa na se, aba ari umwana w'Imana. Murabona, ucumenya rero yuko umwana ntashobora kuba yo kwemegwa no mu maso hasizwe amarangi n'imishatsi yakaswe ari umugore. Oya, ibyo ntibishoboka. Rero
abahungu babo mbega baraharura kuki ku bumenyi kuri kaminuza ihambaye n'amadiplome hama bagashigwa hejuru mu buryo bw'ubukorano n'ibiki ibyo n'abantu barondera imyaturire idini rifise uburongozi bumwe bwa nka kwa kundi kwa se wa Gahini. Nivyo murabona ibyo bakora. Imana ntiyigeze yigira imikorere idini, ariko barabimatako mu gishingo cyo kumata ku ijambo ry'Imana. Murabona ibyo batanga ibyo ari byo, ibyo bavyara ikivyagwa nk'uko Gahini yari kivyagwa kiriya gihe. Batera umugongo ijambo, nico neza neza amakoraniro yakoze. Barize cyane ariko bagiye kure y'Imana. Nivyo nubwo biri uko biyita ko ari abana b'Imana, ariko bava mu mashuri y'amadini y'imyizerere y'amadini bafise ubwenge bwinshi nka bwa yanzoka se wabo. Nivyo yari ifise ubugunge nka Gahini neza neza nkuko yavuga. Muravuga muti Mwene Data Branham, nivyo by'ukuri. Yego, nimusome mu itanguriro 4:16 ngere byatanguye mu rubyaro rwa Gahini. Kayini ava mu nyonga z'umwami aza kuba mu gihugu c'Inodi kure ya Edeni. 4:16 Kayini abona umugore wiwe avyara abana, acatangura kubaka igisagara, acacitira umwana we. Murabona byahereye kuri Gahini, ukubaka ibisagara, ibikoresho byo gucuraranga n'ubuhinga. Murabona ubwo nigo rubyaro rw'inzoka. Adamu nawe yabira umugore we. Murabona, murashobora kuraba mwebwe nyene nimba mu itanguriro kandi hatavugwa igikorwa kimwe n'imbyaro zibiri. Itanguriro 4:2 asubiza ko avyara murumuna wa Abeli. Murabona umugore yavyaye hano abana babiri, uwera n'uwirabura. Murabona nivyo navyo birakorekera mu bikoko. Maze uwera avuga ati jewe nzokwitwararika umwana w'iwanje, ariko utari wanje yirabura sinzomwitwararika. Umugore yabanye n'umugabo umwe mu gitondo, uwundi mwijoro, avyara abana babiri. Murabona niko byabaye no kuri Satani. Mu gitondo hamwe n'inzoka, ku mugoroba hamwe na Adamu. Uko ibyanditswe byera bivuga, nta hantu na hamwe tubwirwa yuko Kayini yari umwana wa Adamu mu byanditswe byera. Bibiliya ivuga muri Yohana wa mbere 3:12 ngo yari umwana wa wa mubi. Murabona abyara amenya umugore wiwe, hanyuma abyara Seti. Maze Imana ngo yatanze uruvyaro mu gishingo ca Abeli, hanyuma aronka umwana w'umuhungu bamwita Enoshi. Hanyuma rero baca batangura kwambaza izina ry'umwami. Tanguriro 4:26 ni mu ruvyaro rw'abana b'Imana bambaza izina ry'umwami. Abandi bari uruvyaro rw'inzoka. Hano Bibiliya irabivuga ngo umuntu wa mbere atezwa gupfa. Oya, sukumushira ku ruhande, ategezwa gupfa. Nabivuze mu kwabira no kwahukana. Siniko ndavuga ivyo uyu murabizi, kandi siniko ndabwira gusa mwebwe hano, ndiko ndabwira ihanga ryose ririko rirakurikira. Murazi ingene bimatanijwe n'ivyuguruwe bigahishura ukuri kuri ico kintu. Rero imbere yo gushobora kubaka na Kristo, dutegeza kuba bapfuye kuri wa mundi wa mbere. Ninde mubinyereke ikoraniro ribikora? Umwe wese avuga ibyo yumvira, hanyuma nimwakora ibyo byose muzohereza he? Mbega sibyo neza neza ibyasho Yohana 17 bivuga? Murabona mutegerezwa kuba mwarapfuye kuri umwe kugira ngo mubane n'uwundi. Ego muteza kuba mwapfuye kuri wa muntu wa mbere kugira ngo mube aba Kristo, mufatane nawe, mugumbirane nawe, hanyuma ntimuzokwitwa abasambanyi hamwe n'amadini.
muri Laodikiya, oya, mwizere Yesu Kristo ijambo, mwebwe muri mu mugeni. Amina. Muri mu mugeni mutegeza kwabirana n'ijambo Kristo. Ku ntango hari ijambo, ijambo yari Imana, ijambo yari kumwe n'Imana yari Imana. Mu gihe cyose mu matanya n'imigenzo y'abantu n'amadini, ijambo ribarega ko muri abasambanyikazi. Igihe cyose mukirondera amadini ahakana ijambo, hanyuma mukaba umunyedini, muri abasambanyi mu buryo bw'imhemu, niko Bibiliya ivuga. Yesu yavuze ngo ntimushobora gukorera abami babiri, canke murakunda Imana canke mugakunda mamo. Mateyo 6:24. Kimwe mukunda Imana canke mukunda isi. Umuntu wese akunda isi, akunda n'ibintu by'isi, ntafise urukundo rwa Data muri we. Amina. Yohana wa mbere 13. Nimba ari urukundo rw'Imana, si urukundo rw'isi. Nimba ari urukundo rw'isi, si urukundo rw'Imana. Ibyo biri nivyo muri mwebwe mu gihe kimwe. None igihe ikibazo kirihe, ibyo bintu byose bitubahwa. Ntimugomba kuba isugi imbere ya Kristo, muremera mukahabwa amategeko y'abantu. Oya, ntibishoboka. Pawulo avuga iki mu Baroma 7? Ntimushobora kuvyara abana b'Imana nk'ikoraniro iyo muri mu mugwi w'imyature w'idini. Ntibishoboka. ntimushobora kubyara abana b'Imana kiretse mwebwe ubwanyu mwararose ijambo mukaguma mwita abanyedini. Na kandi yari umunyedini nka wa musambanyi Eva nawe nyene niko byari bimeze. Barakora ibicaniro ariko ntiyagumanye ijambo, ntiyagumanye uguhishurirwa ijambo. Uguhishurirwa ijambo nico conyene kizobashoboza kubaronka ico. Yesu Kristo muri Mateyo 16 yavuze ngo nzokubakisha ishengero ryanje mu guhishurirwa, n'amarembo y'ikuzimu ntazonyiganyiza. Ni kubwo guhishurirwa mwarose uguhishurirwa. Abeli kubwo guhishurirwa yarose yatanze ikimazi ciza. Abaheburayo 11:4. Murabona Gahini yibaza ngo bariye ibyamwa. Murabona iminsi yose nico cyumviro niko bagifise. Oya, siko byari bimeze. Urubyaro rw'inzoka n'ubusambanyikazi, n'ubusambanyi byose byaruguruwe, ubu byarashizwe ahabona. Ni mugabe ibyanditswe byera guhera mu itanguriro gushika mu byashe Yohana byarahishuwe mu minsi ya nyuma. Uno munsi turi hano, ni mu byizere mu buryo buheze. Bimeze gute ku mugeni? Byanditswe byera biri imbere yanyu. Ntimushobora gukorera Imana na mamo. Ntimushobora kuba abakristo b'isugi bizera Bibiliya hanyuma bakivanga n'ibintu by'amadini. Ntibishoboka. Kimwe kigomba gupfa kugira ngo ikindi kibeho. Canke mutwaye ibyamwa by'ijambo nk'abahungu n'abakobwa b'Imana mu munezero no guhimbaza no kuvuga mu ndimi kuko byari biri ku ntango, canke muri idini hanyuma hajya bakabakora mu kiganza bakavuga ngo wabihawe, bakibaza ngo nico congere mushobora gukora. Abana b'abasambanyikazi b'abanyedini buzuye iki? Ubwenge n'ubumenyi. Satani abarungika mu mashuri ngo bige kuvuga ngo amen, ngo bimeze neza byose. Buzuye ibyo Satani yabahaye nka Eva igihe atizera ijambo ry'Imana. Ukuremwa ibyaremwe byose byaciye bigwa, byarabangamiwe. Urabona, ni nako bimeze n'ishengero. Igihe amakoraniro arungika abantu babo iyo kuja kwiga mu maseminari, ntibamenye ikintu na kimwe ku Mana, nk'uko bazi ibishushanyo byabo gusa na nemera zabo, ntibazi ijambo ry'Imana. Muri kino gihe, kiriya gihe Nowa yaraserutse avuga ijambo ry'Imana, abandi bavuga ati uri kurakora iki n'ubwato ngaho? Yari umuhanuzi, yari afite uguhishurwa n'Imana. Imana yaremeje ko ari w'ukuri. Igihe ubwoko bw'Isirayeli bwatoza kuva muri Egiputa, Imana yihishuye umuhanuzi wayo mu nkingi y'umuriro,
arabwemeza. Murabona, hama baravuga bati Imana ntisuye kuvuga kuko twopfa. Imana nikubwire. Hanyuma aravuga gusubira mu byagezwe ngo Imana izobazanira umuhanuzi nkanje. Hanyuma uwo muhanuzi Esaya arabwirwa ngo inkumi izosama inda, izobyara umwana w'umuhungu. Ubutware buzaba ku bitugu byiwe, azokwitwa gitangaza, data ahoraho, jenama, mukama w'amahoro. Azoganza ku ngoma, ku ntebe yiwe inganje yiwe ntizogira iherezo. Ntidushobora gusobanura iby'Imana yavuze, birasohoza, birengeye icyo dushobora gutahura cyose n'ubwenge bwacu. Ibyo byose by'amateolojiya mu maseminari bimaze iki? Turafise ibyari byaraburiwe igihe cyose cya Laodikiya. Nimwabona ibyo byose muca mubona neza muri Yohana wa mbere 15 ngo nimwakunda isi n'ibintu by'isi, urukundo rwa data rw'Imana ntiri muri mwebwe. Ni gute mwokuzura urukundo rw'Imana mukemera ko Hollywood binjiramwo n'amamode? Ntibishoboka. Byose babikora mu izina ry'idini. None by'ukuri mwuzuye mwiki?